Ikinyamakuru rushyashya cyandikira ku butaka bw'u Rwanda ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2016 cyanditse inkuru ufite umutwe ugira uti hari amakuru avuga ko Kayumba Nyamwasa ashobora kugaruka mu Rwanda. Kayumba Nyamwasa wigeze kuba mugaba w'ingabo z'u Rwanda nyuma akaza guhungira muri Afrika y'Epfo, aho hamwe na bagenzi be bashinze ishyaka rya RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ubu rikaba ririmo amakimbirane akomeye cyane. Ati biravugwa ko Kayumba yaba ashaka kugaruka gukorera mu gihugu imbere mu Rwanda. Nyuma y'inama ya 27 y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yabereye mu Rwanda, yakitabirwa bikomeye n'abakuru b'ibihugu hafi ya byose bya Afrika, barimo n'umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Jacob Zuma. Wanejejwe bikomeye n'iyo nama ati kugeza naho acinya akadiho kimwe na bagenzi be bitabira inama bakakirwa neza mu Rwanda, ndetse bakaba ngo barashimye naho u Rwanda rugeze rwibaka nyuma y'amahano ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ati amakuru ava muri Afrika y'Epfo aho Kayumba ngo yari amaze igihe yarahungiye, ngo ubu ishyamba si ryeru nk'uko icyo gihe ikinyamakuru rushyashya cyabivugaga. Ati nyuma yo kubona ko byamurangiranye, ati nta yandi mahitamo asigaranye, Kayumba Nyamwasa yatangiye gutakamba hirya no hino nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza ndetse no mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, aho ari gusaba intumwa zitandukanye ngo zaba zifite ubutumwa bwihariye bugenewe Perezida Paul Kagame mu rwego rwo gusaba imbabazi. Uti hari amakuru avuga ko umushinga wa Kayumba Nyamwasa wo kugaruka mu Rwanda ngo waba ushyigikiwe kandi ukanaterwa inkunga na ANC, ishyaka riri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo, aho Cyril Ramaphosa umuyobozi mukuru wungirije w'iryo shyaka ari wahawe inshingano zo kumugeza mu Rwanda. Uyu uri nawe usigaye uyobora igihugu cya Afrika y'Epfo uyu munsi wa none. Bati Cyril Ramaphosa, umwe mu banyemari bakomeye cyane muri Afrika y'Epfo, bivugwa ko yaba yaragiranye amanama atandukanye na Kayumba Nyamwasa. Ati muri iki cyumweru gishize aho ngo baganiraga ku kuntu yatera inkunga iki gikorwa cyo gucyura Kayumba Nyamwasa. Ngo ku munsi wakurikiyeho Kayumba yatumije abanyamuryango bakuru ba RNC baba muri Afrika y'Epfo mu nama y'igitaraganya yabereye muri hoteli yitwa Pretoria Hotel i Centurion i Johannesburg. Ngo iyo nama yamaze amasaha ari hagati ya 18 na 21, aho Kayumba Nyamwasa yasobanuriye abandi banyamuryango ku bibazo by'insobe biri muri RNC Rwanda National Congress muri iki gihe, agasoreza kuri iyo baruwa isaba imbabazi yandikiye Perezida Paul Kagame, maze Kayumba abwira bagenzi be ko nta yandi mahitamo asigaranye, ko kandi abazashaka gusigara muri RNC ari uburenganzira bwabo. Gusa ati kugeza ubu impamvu ifatika yatumye Kayumba asaba imbabazi ntiramenyekana, ndetse n'icyatumye Cyril Ramaphosa yemera gushyigikira umugambi wa Kayumba Nyamwasa wo kugaruka mu Rwanda ntiwigeze umenyekana. Ati Kayumba Nyamwasa ati yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku ipeti rya generale, akaba yaranazibereye umugaba wazo, nyuma aza no guhagararira igihugu cye nka ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde mbere y'uko ahungira muri Afrika y'Epfo. Ati yaje kandi gukatirwa n'inkiko za gisirikare adahari, yamburwa n'impeta za gisirikare. Kayumba Nyamwasa rero yeruriye David Batenga, mwishywa wa Patrick Karegeya na Frank Ntwari, ko nta yandi mahitamo. Ubwo yari mwiherero i Kigali, ambasaderi Kayumba yaje guhunga bitunguranye ku itariki ya 19 Kamena 2010, anyura Kampala agana muri Afrika y'Epfo, maze nyuma aza kwishyira hamwe na Patrick Karegeya waje kugwa muri hoteli, nawe wari umusirikare w'u Rwanda ku ipeti rya Colonel, mbere y'uko yamburwa amapeti. Akaba yarigeze kandi no kuyobora ubutasi bwo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Aba bombi hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa utagicana waka na Kayumba Nyamwasa, nawe wari umuyobozi w'ibiro bya Perezida Paul Kagame, ndetse na Dr. Gerard Gahima wari umushinjacyaha mukuru, bahise bashinga ishyaka Rwanda National Congress RNC. Ati kugeza ubu inzira zikaba zimaze kubyara amahari kubera gucikamo kabiri no kutumvikana kuri aba banyamuryango. Amerika itangaza ko imigumuko y'abacangero b'abarwanyi bo mu murwi wa Wagner bahatswe gutera umurwa mukuru w'Urusiya Moscow kuwa gatandatu w'indwi iheze yerekana ibibazo bikomeye byugarije uburongozi bw'Uburusiya, igisirikare cabwo na politike yabwo mu kiringo c'imyaka irenga 20. Vladimir Putin amaze ari president w'Urusiya. Mu kiganiro This Week ca televiziyo y'abanyamerika ABC, umushikiranganje ajije imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bisize muri kabaza
k'icatumye Uburusiya butanguza intambara muri Ukraine. Kuri televiziyo ABC mu majambo yiwe Blinken yagize ati intambara yo muri Ukraine yabaye umukenyuro utekurukanye Putin mu bisata byinshi nkoramutima birimwe ivy'ubutunzi ivya gisirikare imigenderanire n'ibindi bihugu n'ibindi bitandukanye. Hagiye gukurikira iki biragoye kuvuga ariko sinibaza ko bihereye aha, niko Blinken yabisiguriye ABC. Abarwanyi b'abacangero mu murwi Wagner bavuye mu karere ka Lipsk kari mu kilometero 400 by'umurwa mukuru w'Uburusiya bari binjiyemo kwa gatandatu bavuga ko bashaka gutera umurwa mukuru w'Uburusiya Moscow inyuma y'uko president w'Uburusiya Vladimir Putin yemeye ko ubutwara uwo murwi wa Wagner n'abarwanyi bagize uwo murwi batazokurikiranwa ku vyaha byo guhemuka yari yabagirije. Prigozhin atwara Wagner ntibiramenyekana ko arashika muri Belarusiya yemeye kumuha ubuhungiro biciye mu biganiro vyabaye hagati yiwe n'abategetsi b'ico gihugu. Prigozhin atwara Wagner yahoze ari inshuti magara ya Putin. Abarwanyi b'abacangero bo mu murwi wa Wagner atwara barafatanije n'ingabo z'Uburusiya mu ntambara zirimo muri Ukraine. Haize imisi ariko hari cuka kibi hagati yabo n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Umurwi wa Wagner umaze imisi unebagura uko igisirikare c'Uburusiya citwara ku rubuga mu rugamba barimwo muri Ukraine. Uburusiya bwavuze ko abarwanyi ba Wagner batari mu bagumutse bashobora kwemererwa gusinya amasezerano abemerera kubandanya barwanira ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken akayavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bushobora gufasha Ukraine mu rugamba ihanganyemwo n'Uburusiya. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu ruriko uvuga rumwe na Eklezia Katolika hamwe n'abatavuga rumwe na leta ku matora rusangi ategekanijwe igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Martin Fayulu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo mu nama yaraye agiriye Kinshasa yavuze ko atazoja mu matora, avuga ko azoba yuzuye utunenge. Fayulu yagize ati sinanse kuja mu matora ariko sinshaka kwitabira amatora arimwo amanyanga. Inama Fayulu yavugiyemwo aya majambo byari bitegekanijwe ko yitabirwa n'abandi bakuru b'imigambwe itatu ikomeye mu itavuga rumwe na leta ya Kongo barimo Moise Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga, naho hari abanywanyi biyo migambwe baje muri iyo nama yabereye Kinshasa bo ntibigeze bahahonyoza ikirenge. Mu ndwi iheze inama nkuru ya Episkopi Katolika ba Kongo nayo yari yavuze ko atacize rifise kwitunganywa ry'amatora yo mu mpera z'uno mwaka muri Kongo. Abepiskopi Katolika ba Kongo mu burorero batanze bubatuma kutizera itunganywa ry'ayo matora harimo ukurabuza imyerekano y'abatavuga rumwe na leta, ukubuza umwidegemvyo abatavuga rumwe na leta, ubutungane bukorera mu kwaha kwa leta no guhagarika abatandukanye bidaciye mu mategeko. President wa Kongo Felix Tshisekedi yishura ku mpungenge z'abungere ba Eklezia Katolika muri Kongo mu ijambo yavugiye mu isabukuru y'imyaka 25 Musenyeri w'igisagara ca Mbujimayi amaze mu mabanga y'ubwepiskopi yavuze ko leta na Eklezia Katolika babwirizwa gukorana, agira ati hari bamwe muri mwebwe bafashe ingendo iteye ubwoba ishobora kuzoducanishamwo, sinzigera nihanganira iyo ngendo. Denis Kadima atwara umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu muri Kongo nawe ahumuriza abafise amakenga abizeza ko amatora yo ku mukwa 12 uno mwaka azogenda neza. Yavuze ko mu minsi iri imbere atekanya gukorana inama n'abakuru b'imigambwe cane cane itavuga rumwe n'ubutegetsi. Yabasavye kwizera uwo murwi bakazowurimburira mu vy'uzokora hakutega imisi. Igitero c'indege caraye kigabwe mu isoko idandarizwamo imboga mu manuko bushira uburengero bwa Syria cahitanye abantu 10. Abaharanira agateka kazi na muntu muri Syria bavuze ko abarenga 30 bakomerekeye muri ico gitero. Biteze ko ibitigiri by'abakiguyemwo vyongera kuko mu bakomeretse hoba harimwo abasandavye bakimara gushikanwa kwa muganga. Ishamwe Observatoire Syrien des droits de l'homme rifise icicaro mu Bwongereza rikaba rikurikiranirana hafi vya Syria n'abaharanira agateka kazi na muntu batandukanye bavuze ko igitero cejo kwa Mungu cagabwe n'Uburusiya bufatwa nka somambike wa President Bashar Assad. Isoko y'imboga yatewe isumirwamwo n'abantu benshi iri mu gisagara ca Jisr al-Shugur kiri mu minwe y'abatavuga rumwe na President wa Syria. Ico gisagara gihana imbibe na Turukiya. Yaba Uburusiya yaba Syria nta ruhande na rumwe ruragira ico ruvuga kuri iki igitero.
urakoze Diane ni nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi y'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi iri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu akadomo radio tuve akadomo com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni radio yacu. Umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi wari watandukanye n'ababyeyi be mu gihe cya jenoside muri 1994 yaje hano ku ijwi ry'Amerika abashakisha turi umwaka wa 2018. Izina w'amahoro Claudine naryitewe mu kigo cy'imfubyi nararewemo Gahini muri jenoside, usibye kwibuka mu tuntu dukeya tampereza kugera ku nkomoko yanjye. Igihe cyo kwibuka najyaga ngira ikintu cyo kugira inzozi mbi cyane zisa nkaho hari ibintu nanyuzemo ariko ntazi ubwanjye, bigaragara ko nabinyuzemo. Wajyaga no mu biganiro wenda ngo witabire nk'abandi ugasanga ntimuhuje, uribuka ndetse ntuzi ko yapfuye, ntuzi ko ariho, n'ibyo bintu byakaduhuje n'abandi ntabwo tubyisangamo. Nagiye